biriya bintu ntubona ko ari ibintu vyatumye uno musi mu diaspora yumvise umurundi afise ikibazo avuga ati iki ni gisuma kigomba kinyibe, avuga ati ndifuza gufasha mugabo umutima barawuhonyanze barawuciye, sinumva yuko umenga ari ikintu nzokorera mu rundi wiwacu nubwo nzoba ameze gute kubera ko banciye intege abo nafashije. Umuntu akavuga ati ndakwizeye ngomba uhagararire inzu yanje ndiko ndubaka hanaha amafaranga karibwa ibikorwa kabura. Biriya bintu ntubona ko ari ibintu vyatumye uno musi mu diaspora yumvise umurundi afise ikibazo avuga ati iki ni gisuma kigomba kinyibe, avuga ati ndifuza gufasha mugabo umutima barawuhonyanze barawuciye, sinumva yuko umenga ari ikintu nzokorera mu rundi wiwacu nubwo nzoba ameze gute kubera ko banciye intege abo nafashije. cyo niyumvira yuko bijana n'inyenyeri ibyo bita nyota mu Kiswahili. Kumekoza nyota urashobora kumenyekana nkuko je namenyekanye kuri iyo ndirimbo ya Kazoza Keza, ariko ukamenyekana ku buryo bwo kugira abantu benshi bakuzi bakanakubahiriza bakanakuha ivyubahiro vyinshi canke ukamenyekana hana hariya kubera ururirimbo, ariko ico gihe ubugize hit kumenyekanye, ariko akamaro k'iyo hit rero nivyo ushaka kuvuga uti bica bikugezahe aho niho tukigenda. Kesa amahoro y'Imana abane namwe nshuti bakunzi ba G5 Media, mumeze gute? Nize neza ko aho muri hose muri impunda marembe mu nkundire mbazanda bifurize igitondo ciza, umuhinga wa mwiza cyangwa mugoroba mwiza hinjiro giza bivanye naho kurikirana kino kiganiro uri kubera ko dukurikirana n'abantu bari ku mpande zose z'isi ndetse ku migabane yose y'isi itandukanye dutandukanye kugira ngo dushobore kuba twahuriza ku masaha amwe ntigekunda. Ubwo rero mwumve neza yuko aho muri hose Elma Love mwarimu ndabatahije ndetse ndabifurije ibihe byiza, ariko kandi mu nkundire mbanze ndabasabe dushimire Uwiteka yoyo iba yaturinze tukaba turi amahoro kubera ko hariho benshi bagenzi bacu batagirirwa no mahirwe kandi atakiguzi batanze. Hariho benshi zino mpemu duhumeka mu kuyaga no gukora iyindi mirimo bariko barazigura amafaranga ndetse abandi bakoresha nayo mafaranga ariko bakazibura. Gusa je nawe twagiriwa no mahirwe, je n'umutumire wanje twagiriwa no mahirwe kuba tuzifise nta kiguzi twatanze ku Mana usibye ko Imana yacu yatugiriye ubuntu. Ubwo rero umutumire wanje wite kuno munsi bamwita Gaposho Ismail canke abenshi bakashobora kumwita Kazoza Keza. Nta muntu n'umwe yo batazi amateka yiwe, peut-être yo batazi visage yiwe cyangwa bayizi mu bindi, ariko uno munsi n'umuntu yagize icamari igihugu cyane muri bica nk'ibiriya biciye mu ndirimbo Kazoza Keza. Ndazi twese twarayize. Kazoza Keza ntikari mwibarabara, Kazoza Keza ntikari mu kuyerera, Kazoza Keza kari mwiyo kaye nyene, musore nkumi nkundira ndagukebure. Iyi ndirimbo nta numwe atayizi, mwese mudukurikirana ushobora kuba utazi wayiririmbye ni umushinga ntahe no yumutama turi kumwe uno munsi, ariko kandi sinivyo gusa ni umukinyi mwiza w'amareresi ndetse ni no muririmbyi mwiza abakurikirana karaoke ziwe kenshi murazi the way abikora mu kanezego. Niwe mfise uno munsi nshimye kuvuga ibigwi vyo nkitangura kubera ko afise amateka menshi yagiye arakora, afise byinshi yakoze. Mbere ko ndamwakira nashimye kubanza kumenya ugiye gukurikirana uwo ari we ndetse uwo tugiye kuyaga nawe agaciro n'amateka afise mu gihugu. Papa ikaze cyane. Murakoze. Umeze neza? Yego. Je nabiririmbira bashaka kugura ibindirimbira neza. Ahubwo numvise wogira remix kandi gatoka. Yego ikaze cyane kuri G5 Media. Murakoze. Uturamukiza abakunzi bako dukurikirana. Yego ndabaramukije mugira amahoro y'Imana nkuko wabivuze. Imana niyo itanga amahoro, niyo itanga ubuzima, niyo dukesha byose. Uri mu ngorane niyo imuremesha, umerewe neza kandi ni nayo imuha umunezero ukwiye. Murakoze rero ndabaramukije mwese amahoro y'Imana kabisa. Ndifuza ko mbere ko nshika kuri byinshi mpere ngaha anya kuva kuri Kazoza Keza gushika uno munsi urugendo rwa Mutama Gaposho rumeze gute muri entertainment? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Hari ibintu bita ngo gustragoring.
n'ubu turaca struggling ni struggle à gauche à droite ariko ntaco biriko biratora inzira kuko abo tubibwira ubu baratanguye kuvyumva kubisobanukirwa kumva ivyo ari vyo kumva ico vyofasha kuko kera entertainment bayitutugenegene muzike tugenegene filime tugenegene ariko kuri aka kantu nshaka kubaza nihe tandukaniro yo gukora hit ndetse no gutera imbere muri iyo hit kubera ko hari umuntu adashaka kwiyumvira yuko wowe uko akubona kuri hit ya Kazoza Keza yabayeho n'ubikiriho kubera ko ndazi RTNB ni radio television idashobora kumara 24 itavuga indirimbo gushika uno munsi ariko umuntu akiyumvira ati kuri hit yakoze ku mateka yandikishije ntashobora kuba ari YouTube turiko turabona ngaha aba ari uwundi muntu dutandukanirize rero gukora ikintu kigafata abene gihugu bose ndetse apano no mwaka imyaka yose ya ndirimbo idapfa ndetse no gutera imbere ku bw'iyo ndirimbo bitandukaniye kubera iki bidahura urakoze cyane cyo niyumvira yuko bijana n'inyenyeri ibyo bita nyota mu Kiswahili kumekoza nyota urashobora kumenyekana nkuko je namenyekanye kuri iyo ndirimbo ya Kazoza Keza ariko ukamenyekana ku buryo bwo kugira abantu benshi bakuzi bakanakubahiriza bakanakuha ivyubahiro vyinshi canke ukamenyekana hana hariya kubera ururirimbo ariko ico gihe ubugize hit kumenyekanye ariko akamaro k'iyo hit rero nivyo ushaka kuvuga uti bica bikugezahe aho niho tukigenda urugendo ruracarurerure kuko iyo hit yategeza gutuma ugira credibility yo kuba abantu baca bavuga bati ingo dukorane muri ivyo nyene ushoboye ubishoboze n'abandi uvuze gukorana neza neza uno munsi igihugu dushimira Imana gitunze abarundi benshi bari mu mahanga hahandi bakoresha amafaranga y'agaciro ndavuga ba diaspora kanatsinda barakoze ibishoboka byose uno munsi ahantu hose usanga hari inyubako z'aba diaspora bavuga ati inzu niyo mu diaspora ari hanze etage nziza niyo mu diaspora ari hanze muri entertainment yacu kubera iki tutaka turaronka kujya kuboko nkuko muri ko murabivuga ati turabuze ukuboko ngo turakora ibintu byiza urakoze cyane umboneyeho ufatira kuri icyo kibazo cyawe kugira ngo mbanze gushima aba diaspora babashimiye cyane n'umutima wanje wose kuko aba diaspora barerekanye ko bakunda igihugu kwanza barafise ishira hamwe hanze ribaserukira ry'aba diaspora barafise amategeko abagenga no kuvuga rero biragoye ko bakorera kutudumbi ico kibazo kiba gihari sino bajeje kubashimira ndabavuga ko bakoze byinshi nivyo ariko muri entertainment gituma tutababona cyane nuko bagenda individuellement nuko umwe agafasha uwabona yamwituye niko nibaza sino no basaba ko bohindura bagirondera abantu bafise credibility bafise ico bariko barafasha mu gihugu muri entertainment kugira ngo bakorane nabo cyane cyane bakorane n'abariko barakorana n'ugwaruka kuko entertainment cyane izotera imbere tuyishize mu gwaruka ugwaruka ni go rufise amatala menshi kandi abarundi bafise amatala attention abigeme imisore bafise amatala menshi ari mu kuririmba bari plaza kabona ko bahagaze neza ari mu kutamba baratamba ukabona ko bahagaze neza ari mu kuvuza ingoma traditionnelle bayirimwe neza ari muri filime hoho sibiri muri filime baragukinira ukibazo uti none bageze Hollywood ho vyogenda gute ukuvuga rero ko cyo nari nsaba ko aba diaspora murabe ingene dukorana barabe bakorane n'abantu begereye ugwaruka ari abari babitanguye
ba John Kay muri Light of Africa ari babitanguye ba Chimamanda numvise ngo arabo bafasha n'abandi bidemarke ariko cyane gusumba ukuboko kwa cyari guto ariko ibi bintu turimwo pardon gato ibi bintu dukoreramwo ni ibintu bizimvye bavyumva ni ibintu bizimvye uja gutira inzu ukoreramwo ifilme nziza bakagubwira ngo miliyoni 2 iyingi imwe in semaine 2 millions mubikura he n'ubu je nariyumviriye neza ndahamagara abandi turegerana turakora karaoke turatanguza karaoke byarafashe babona ko abajene bo muri muziki baratera imbere karaoke irabafasha cyane ziri mu gihugu cyose nimba narashoboye kugurura Bujumbura Ingozi Imakamba boda hehe ni ibintu byadusabye uburyo ariko nta muntu n'umwe yaradufashe mu mugongo hama ncambona ko birimwe amahera make muziki reka kumbure nje muri filme naho nyene nta mahera araza araboneka ariko urumva tuguma dukora tuguma dufise courage ko ejo hoba heza ko tuguma tuvuga ati ejo ni heza ivyo bikadutera intege urumva rero twobasaba yuko boshiramo agatege kanini bakorane n'abantu bari credible nico nashaka gushikira kabisa wizewe uno munsi uvuze iterambere rivuye ku mu diaspora ushobora kubagira Fabrice ariko arubaka isoko nkuru ya Bujumbura uno munsi uvuze iterambere rivuye ku mu diaspora mushobora kwibagira president wa diaspora mu Burundi ariko arubaka igisagara kinini cyane amaja mu ruziba hariye ni kuvuga ko bari baragerageza gusanura igihugu ariko twinjiye muri entertainment twaronse benshi baza gufasha jewe notanga ubuhamya bwanje no buhamya bw'abantu benshi bakijije imiryango myinshi biciye mu gufasha cyane cyane aba diaspora bivanye n'abantu bagenderekana bafise ibibazo ariko benshi bagiye baracibwa intege namwe bw'nyene bashaka gufasha ugasanga benshi bahuye nabo n'aba escrow benshi bahuye nabo barababwira ko hakenewe ibi bagatanga bakabikaribwa umuntu akavuga ati ndakwizeye ngo mbuhagararire inzu yanje ndiko ndubaka hanaha amafaranga karibwa ibikorwa kabura biriya bintu ntubona ko ari ibintu vyatumye uno munsi mu diaspora yumvise umurundi afise ikibazo avuga ati iki nigisuma kigomba kinyibe avuga ati ndifuza gufasha mugabo umutima barawuhonyanze barawuciye sinumva yuko menga ari ikintu nzokorera mu rundi wiwacu nubwo nzoba meze gute kubera ko banciye intege abona afashije ico ni kibazo kuko abantu benshi nta buntu bakigira kuko ubusanzwe deni ni ikintu kibi iyo umuntu agutumye akakubwira ati urandamukiriza ntakuhaye amahera agutumye indamutso urandamukiriza malove wa mu journaliste malove uramundamukiriza ntumuramutse ubu ufise ideni wavyumvise aho bitangurira bitangura muri credibility y'umuntu yagutumye urandamukiriza uramubwira yuko ukuntu ugashika ntumubwire canke ukamubwira iyindi nkuru batagutumye uramumpera akaka $20 ayawe $20 ngaye ukacugenda ukamuha $10 ugasigara na 30 kandi yari yagwaye $40 ngo umuhe 20 usigarane 20 urivya en fait urumusuma je rero ribaza yuko credibility ahifira ni mu mpande zose zibiri iyo ukoranye n'amahonje bagusaba raporo finance baze barabasaba raporo twebwe noneho dukorana n'ama entertainment yose n'abajournaliste bose ibimenyesha makuru turakorana aca gushinga ikinyamakuru kubera ko atagushinga ikinyamakuru hari vyigenga byinshi nabashinga ibinyamakuru nibaguha umugambi uwuzuza utange raporo muri cyo kinyamakuru gifata amafoto gifate témoignage bagezaha wa mugambi ugezaha bari bahaya igroupe yiniyi amahera nayo kugira ngo bakine cinema 3 4 5 bamaze gukina 2 kandi ndiko ndazikurikirana babishiremwe abajournaliste babishiremwe ntuzenye bija habona ama preuve bija habona visibilité ibeho yico gikorwa kiko kirakogwa abazotinya visibilité bazobara basuma ni bazoba bari mu murongo abadatinya visibilité
tuzokora. Uno munsi rero twakenera yuko ubundi busanuka muri cya kivugo cyangwa n'icubahiro w'igihugu muri 2040 ubundi gifashe 2060 ubundi ndetse naco benshi bakwirukira ko ya ubundi ari ngacyanye ubundi ari mahanga y'igihugu ibyo nabyo ntibishobora gukunda tudafatanye mu nda kuri umwe afise agasabikanya no dafise kugira ngo nawe yubake twubakire rimwe ukaba uri kurabona yuko hariho pirika umbati naka yangiye amafaranga umbati naka yaje kuvuga yuko afise umuntu wowe akeneye gufashwa kumbe yari umweswa yari yamupanze kugira ngo aronke amafaranga bino bintu babona neza ko tugiye kubirangiza gute umuti wotanga kugira ngo mu diaspora wese akadukurikirana aho yicaye yumve neza yuko ikintu ngomba gukora kugira ngo muturisho ariko amafaranga yanjye cyane ufasha umutima Imana yampezagije gufasha kuzoba bugiye ahanyaho ataguhe ivyo nyine nakubwiye nti ifu ko barondera abantu hari ibintu urenda gucamo kurondera amapreve nk'umuntu ugende nako zigana par exemple aho mu bibazo hanyuma arasabye ikintu abantu bakora nimero z'ujya muntu mukavugana ukarungika ukasha usanga wowe warungikiye mapanzi kandi ibibazo yari afise ujya kubimenya mu nyuma rero uwo mu gihe amatara urenda kubishyiramo urumva ni mu video ubonye ne ama emotion yakufashe uramufashe umuntu ujya kumenya mu nyuma yuko wamwumva ko ibibazo yari afise yari arabesha ku mbuga urumva ko biguciye intege zo kuzobana n'undi muntu umufashe ni problème de confiance ni problème yo guta ubuntu ni problème y'abantu batakigira credibilité abizigirwa babaye bake abizigirwa babaye bake shetani irakora cyane gusumba abamarayika ko nibaza shetani yihutira gushira abantu muri erere gusumba abamarayika bihutira gushira abantu mu nzira nziza urumva rero biragoye kuko n'umujournaliste yamuhenze aramutuyona babo bantu abayikiye no umujournaliste baca bibaza ati kumbure barabivuganye orke sivyo mwebwe muri nyanka mugayo abantu badashaka kugawa kuko akazi kawe ukabona muri future mukabona imbere yacu wewe urapfa ikinyamakuru kigasigara kimenyesha makuru gisigaraho umumenyesha makuru we yagiye urumva rero nakazi kabandaye natwebwe bazovuga bati yararirimbye kazoza keza ni kare mu barabara tusha jewe muri jewe mba ngomba ko ibintu biba ibibandanya ugasiga hari indirimbo bavuga nzosiga umugani ngiye nzosiga umugani je navuze ni twokongera ko nzosiga umugani mwiza nzosiga hana gusiga umugani bashobora gusiga umugani mubi aturya yari gipfu yari kuhagara kindi ari kuba wafo urumva nzosiga umugani mwiza abo rero banzosiga umugani mwiza nibo bani bake ariko naho ari bake utora umuceri ukawutoramwe ibiboze buke bazogera aho babwirane bati ujya ntuceyo hajya ntuceyo ujya ntumujeko bazogera igihe bamenyekanye kabisa nuko bakunze bagira media zibotwa yarakushirikanye bishobora guteza imbere entertainment bishobora guteza imbere no mwuga wacu film music biciye mu gufashanya kw'ibintu cyane abundi bari mu mahanga bashobora gukora kuri amafaranga y'agaciro akaza gateza imbere wavuze ati hagomba kubaho credibility ariko bifuza ko muze dusobanura ntabwo kujya iyo uzanye bije amusigura yashobora ku samu nakaga umunsi nta muntu agomba gukoraho cyane cyane nk'abantu babanye amafaranga ugiye muri banki ashaka kujya kubabwira ngo iki ubabumviriza icyo uzanye gifise inyungu yihe zokunguka gute nigure twokumvisha umunyamahanga ari mu mahanga yuko ni investisa muri filime agashyiramo miliyoni ziwe zitandukanye yanaduje ingonzi adugana abakinnyi abafunguriye bakine akotesha ibikenewe byose azogaruka akaronka hamwe inyungu muri za miliyoni ziwe investi
zikabiciye ya filime kubera ko dimiriyo ugenda puruhiye ku muntu yayaruhiye yabigoye atari we mwene impano urashobora kuyembesa sebo bikagenda bara ko nitara yawe urabikunda ariko ibyo waje kurondera umusigura ati barareta hena amusigura niko tomusigura yuko ino filime izova mu inyungu mu gihe si wenyewe tunakandi mitandao tunalia tuvuga yuko muri filime kirimo tunatumikia bure twembesa menshi nagi urakoze muri filime harimo uburyo kuko ibyo ari byo byose YouTube irahemba mu gihe rero YouTube ihemba abayikorera neza muri rya kontra baba bahanye ugakurikiza imigambi yayo neza ivyo mwavuganye irahemba ahubwo gusa nuko tutaragira iyo ntuzeye iyo chance yuko YouTube iba represente ku mugaragaro mu gihugu cyacu ariko abari hanze bafise chance yo kugurura YouTube ku izina ryabo hanze bagahemberwa kuri YouTube au niveau yiwabo mukorana gutirira diaspora wari wese yumva ari dispose no gukorana n'umuntu w'inyangamugayo w'umuntu ashaka gukora neza afise credibility w'umuntu afise equipe itomo imeze neza mukorana wewe ko afungura akugururira YouTube hanze iri kuri nuzenya ku masezerano yo hanze ategeza guhembwa n'imiburibura kantu kisununuye kuyo duhembwa mu Burundi kubuguriye YouTube iri mu Burundi hama mukandikirana contrat ya de contrat muragira amasezerano mukurikiza kakamakazi twese dutevye muri music canke muri film kuko twabigiza akazi yandi make turamenya ingene adutunga n'imiryango yacu abana bakiga abadamu bagafungura urwaye ukamuvuza muri twaduke none turonse vyinshi nibyo byo tunanira kujera ariko bivuga ko n'aba diaspora benshi babijemwo bakabe bati ibintu biko barampombe atacho ndiko ndaku nivyo twavuze equipe mukuraba ya equipe bakorana kwitagiraho bidebukirwe rega abantu twicara no kudebukirwa ukavuga ngo ikintu nari nitezemwo nimba yari yiteze ati nibatangura kumpema nzogura umuduga akabona mu myaka 6 nta muduga aguze acadebukirwa yibaza kuri yari bamutunganye oro na masezerano bagiranye bavuganye ko azogwemba 100 ku kwezi ukiro turuva yari kugwemba 800 ntavyo mwavuganye ava nivyo mpora mbwira abantu kurikiza amasezerano mwavuganye yakirikanye wewe ugiye gukora ahantu usezeranye kuzoza urahembwa 200,000 usanze yabahembwa wisa ucuja kwa boss ngo rega je umpemba make urumva ufise rezo anda harezo ufise kuko ukuri kwawe kuri mu rupapuro mwasinanye wamwemeje kuzokorera 200 ushitse usanga hari abandi bamaze kumara imyaka bakorera wisa kubera uburambe nawe ucushaka ko kuyatora ubwo nyene cyo ribuka wa mukenyezi yarongorwa gasanga hari abandi